mube mukora byose mu gushimisha Imana. Iyo urya iyo unywa ni hahandi rero ugiye kurima ugiye kudandaza, burya ushitse mu magazine yawe uravuga ati ngomba ndandaze mu izina rya Yesu. Haleluya. Twosubira kubona iminzane iziritse, twosubira kubona abantu barengereye abandi, umuntu amaze kurengera imetero 10. Niko mvuze byo kurengera turi Bujumbura, nta barimyi barimo ngira ngo murabesha niyo muva benshi. Twosubira kumva amadosiye yadindiye mu mabiro atava hari, tubikora mu izina rya Yesu. Twosubira kumva abakristo bantaho nikora babuze ubagarukirako kubera arabakene, bageze gusengerwa yagwaye akarinda agwara, tukazumva yapfuye kubera yabuze ukominika kuko ari ntaho nikora. Tubikora mu izina rya Yesu. Imana yacu dufashe dushobora gukora byose mu izina rya Yesu. Tumaze gukora ivy'iwawe n'inkomezi zose, ukumva ko wasinze ubunebwe, ukumva ko wiyungunganije mu rugo iwawe, ukumva yuko abana bahawe indero, ngaho rero uri umukristo, ngwino dukora ibikorwa mu ishengero ry'Imana. Ikigira kabiri rero, uruhara rw'umukristo mu iterambere ry'ishengero. Yesu ashimwe. Ishengero urimwo n'umuryango urikiyemwo abakristo bose barigize. Ndashima iyo bariko barakira abavuye mu yandi mashengero, babakire babe urugingo rw'ishengero Anglikani. Urugingo mwumva itarico, nimba ari urutoke ni urugingo rw'uyu mubiri wanje, nimba ari umushatsi, nimba ari ugutwi n'ingingo, aje kuba urugingo. Uru rugingo rw'ishengero urimwo urafise role, urafise igikorwa uteze gukora mu ishengero. Ishengero kugira ngo ribeho rirakeneye ibikorwa byacu, rirakeneye ko dutanga ibyo dufise, rirakeneye ko dutanga ubuhinga bwacu mu gukorera Imana, rirakeneye yuko ubwenge bwacu, ubumenyi bwacu twarose bwose bica bizira mu ishengero. Uzotanga ibyo dufise none utabirondeye, utanga ubwenge udafise. Aba universitaire nibagenda bagoma biba batirisha, uzozanira ikishengero atacuze. Nihagera ko tubona ati harakeneye abakristo bugira formation y'icongereza, bagende kwiga, bagende kuvuga ubutumwa, cyangwa bagende mu bikorwa mu bihugu bivuga icongereza, bazoje kurondera umuntu iyo hakurya kure. Dufise abize literature angereze hano, nabo baje bashobora n'ibyo bavuga kubera atavyo bize, atavyo bazi, barose impapuro gusa kuko babaye abanebwe. Ubwa mbere rero gukoresha ubuhinga dufise mu ishengero. Yesu ashimwe. Ni rya jambo twasomerwa, gukoresha ubuhinga dufise mu ishengero. Aho byagenze gute? Turize ntimeze neza. Gukoresha ubuhinga dufise mu ishengero, tubona ngo Uhoraho yongera kuberera Mose. Rya jambo twasomerwa niryo dufise hano mu gitabo cyo Kuvayo 1:1. Ibyo twasomewe tubona Mose Imana imubwira yuko atoranije uwitwa Besaleli kugira ngo agire ubuhinga, uhingura ibintu by'ibikorwa, yigenere bwo kubaza, gucura amazahabu, kujiya no kubaka ihema, ibintu byinshi bateze gukora. Imana yari yabwiye Mose ibikenewe, igikorwa igomba kumutuma gukora. Hari hakenewe ababikora, Mose ntabyarazi. Hanyuma Imana ishitura rero abafundi, ntoye abafundi, igashivuga ngo ndamwujije mpwemu wanje. Impwemu y'Imana yuzuye mu bafundi kugira ngo babaze imbaho. Ico kintu bashumva, abafundi babaze imbaho, abafundi kugira ngo bamenye kugira plan y'urusengero rucape neza. Impwemu y'Imana atari kugira ngo baje kuvugishwa ngaha, baje kuririmba. Impwemu y'Imana ishize ibaye abafundi kugira ngo bashobore no kubaza, bashobore kugira sharpante, ngira ngo kubaza imbaho zo kuri bina biriya n'izo ntebe n'ibindi byose, la conception
Imana ikimuha abafundi bo kubikora kubiburije muhemu bayo kugira ngo bazokoresha ubumenyi bafise mu ishengero ry'Imana. Hanyuma imaze kubatora icibashiramwo muhemu wayo. Mu byo dukora byose turakeneye muhemu w'Imana kugira ngo aturongore mu byo dukora. Niho rero tubona baciye baja ku kivi batangura gucura, batangura gukoresha ubuhinga bwabo. Usomye hajya kuvayo kuva 31 kubandanye ibicege bikurikira niho uzobona ibikorwa ukuntu byagiye bigenda. Ariko abo bafundi babonetse bagomba gukora ibikorwa bitandukanye, harakeneye ibikoresho nabo ntavyo bari bafise. Turakeneye rero gutanga ivyacu kugira ngo igikorwa c'Imana gikorwe, ihema ry'ibonaniro. Niho rero tubona baciye bagira igikone ca mbere catwubake, muzogisome mu kuvayo 35. Niho novuga hari igikone ca mbere ngira ngo catwubake bikunda kugira ngo hari ngo bafise twubake. Igira imbere kandi gutanga ivyacu mu gikorwa c'Imana. Abisirayeli bamaze kubwirwa ibyo baciye begeranya ibikenewe. Harakenewe amazahabu, harakenewe amafeza, imiringa, inyuzi, ubushenza bw'impene n'ibindi. Bashaka byegeranya byose barabikora. Abatanze ni bande? Hatanze abantu, abagabo n'abagore ngo basunitswe n'Impwemu w'Imana bivuye ku mutima. Ibintu batanze ubisomye mu ijambo ry'Imana wotwenga canke woca wirevorota. Batanzwe ibikoze mu zahabu, batanga impeta zo ku mazuru n'izo mu matwi, inyerere n'ibindi. Tuvuze impeta zo ku mazuru, abamuka furu hano bacatangura gukemeya ati mu izina rya Yesu. Abisirayeli barazambara impeta zo ku mazuru. Mugabo ntucuvaho nani ngo ndazambara uko bivuga, utuja hano rero ngo nambaye impeta yo kuzuru nanje. Umuco n'ibindi icyo ngo mbe kugaruka ko ngaha ibintu batanze ibintu by'agaciro gakomeye. Baremera gushatsa ko barakwikurako amahereni bambaye izaho barakurako impeta bya bindi bambara ku maguru aba dame ba kino gihe bamwe nama mbona mwibarabara babyita ngo kiyamene ya cheviere nuko bavuga nta mazina yabo niboneye kubaza bazamenye niwe mpazo niwe tumenyeranye. Cheviere bijya byose bafite by'inzahabu bashobora kura baratanga kugira ngo ingoro y'Imana yubakwe, ihema ry'ibonero ryubakwe. Baratanze barakora abagore ngo bacatanga n'ubuhinga bwabo baza kujisha bajisha ubwoya bw'impene babujisha kugira ngo bizokore iki bikore igikorwa c'Imana. Mugabo intango yayindi twaherako batanze kubera babifise babirondeye pase twese ibyo dufise ntabwo tuzotanga ntaho twabikura. Mugatwigishije gukora mugatunga abakristo babanebwe bitwa abakristo muri twamugina babanebwe aha nta kimwe kizokorwa. Irifoke bakora iwabo bakabanza kubironka hanyuma bagaca bazana hano nabo rero kubera barose ijambo ry'Imana barose Mpwemu Yera atanga gukora. Abafundi bamaze kwegeranya batanguye gukora bakora ikoranye bose barakora byose baza birotura ibintu bagomba batanga byinshi. Kumbe cyagiye byakoranyira babwira abantu gutanga ntibagorokije ngaho baciye guma batanga twebwe twafise ubumuga iyo bahibije igikorwa duhereza wa munsi perezida akavugira ngaha gutanga abitanga ananditse udupapuro bigarukira ngaho. Ariko ukuntu babigendeje bagumye bakora baza basanga byawe murengera ashaka ati Mose acaga ati ntimusubire gutanga byakwiye. Yesu ashimwe. Ntimusubire gutanga byakwiye. Abapastori bacu ndabakunda kuko nabo nyine uwo muco bawugira. Mugabo hariho n'abandi bavuga ati ahubwo niba bagume bazana bigaje byo gukora ibindi bitari bifite nimero tanguza igikorwa bigakorwa n'ibindi bikorwa. Hakora abandi abafise uburyo abafise byinshi kubigira batete kubigira icyo abantu bokora, ariko ntihakora abafise byinshi canke umwanya, hakora abo bivuye ku mutima. Iki gice cya kabiri cy'Abikorinto gice 8 tubona amashengero y'i Makedoniya
muri iryo shengero icyo gihe bari ko barakoranya ibikorwa ibyo kurya byo gufasha ishengero ry'i Yerusalemu. Yerusalemu hateye akaga, haza inyigisho nk'iza kino gihe kuri bamwe bamwe za feke, abantu bahagarika gukora baba banebwe ngo Yesu araje, inzara irabakubise, hanyuma bagira igikorwa cyo kwegeranya ibyo gufasha iryo shengero ry'i Yerusalemu. Hanyuma baraba amashengero y'i Makedoniya, bararaba ati bariya uko biri kose kariya gasikirisare buriya bushure bwa hariya n'abakene ntitwabagora, reka tubihorerere. Baca ngo baza Pawulo akavuga ati sino ubuntu ishengero ry'i Makedoniya ryagiriwe, badusaba binginga kugira ngo nabo babe mu gikorwa c'Imana, basabye ko baterwa iteka. Ikintu tucumve, nimba uhamagara gukora igikorwa c'Imana n'iteka utewe, ushaka kurabireka bizokorwa. Yesu ashimwe. Niba biteye ku mutima, nimba utumva yuko ari iteka utewe kugira ngo ukore mu ngoro y'Imana, nimba utumva yuko ari iteka utewe n'Imana kugira ngo ugire icyo wokora mu ishengero ry'Imana, urabireka ureke guta umwanya wawe kandi bizokorwa utangare. Yesu ashimwe. Nimba ufise ingabire yo gucuranga, abaririmbyi ngo ndabakoreye ko nabonye ke ahantu henshi abaririmbyi nibo bakunda guparangana, akavuza gitari azi ko azi kuvuza gitari wenyine nk'akarorero, cyangwa bavuza gitari neza, abavuzi ibyuma nibo rero bagogwa cyane. Ndakunda abasore baraho bo muri community bavuza gitari ngaha, bavuza solo nkaryoherwa, mugabo uvuza bass wewe ararenze. Très bien, Imana ibahezagire. Mugabo muragaba kuko baba ari n'abakeya, hari usanga bazi yuko basivye bahita kubinginga. Ibyo nibo nyuma korari yaho hambere, ubu ntibikiba. Hanyuma bakibaza ko bitokorwa, usanga abaririmbyi bashiye bafata yangoma y'urubaho bakayivuza iryo rushato, abantu bakuzuzwa kumva ati no munsi amajwi yanyu yumvikana nani, kumbe bati babahungu nibo bahora badutobera, abakiza bati babahungu nibo bahora badutobera, wasivye mpemuyire bikoze ukundi. Nimba wumva atari iteka utewe gukora igikorwa c'Imana, urareka. Pawulo ariko avuga ko abantu b'i Makedoniya rero we yaratangaye, acavuga ati ariko abasodera amajambo ariko aravuga ko ati ntibihaye twebwe gusa, ikintu ca mbere bakoze babanje kwitanga, biha umwami Yesu. Imana ishimwe. Babanje kwiha umwami Yesu imbere yuko ukora byose, banza ugirirwe ubuntu n'Imana, Yesu akubemwo, wiha umwami Yesu. Ikibazo ni gute witabira ibikorwa byo gutanga ku byawe, canke ubuhinga ufise, canke umwanya kugira ngo harangurwe ibikorwa by'ishengero? Ni gute ubigenza gute? Umwanya wawe ukoresha gute mu gikorwa c'Imana? Ubwenge bwawe wahawe ubukoresha gute mu gikorwa c'Imana? Ikigira igikurikira, kutikengera ko ataco wokora mu ishengero. Nta muntu n'umwe adafite icyo yokora mu ishengero. Amaze kuba umukristo akaba ari umukozi, nta n'umwe adafite icyo yokora mu ishengero. Igitabo ca kabiri c'Abami igice c'indwi uhere ku murongo wa 3 niho tubona Abisirayeli bari mu ngorane, bazigirijwe n'ingabo z'Abasiriya babagose, bategeye icepfo ca ruguru, inzara iratera bahakwa gupfa. Ni naho tubona mbere umwami ariko ngo ararengana hejuru ku ruzitiro, abona umugore avuga ati ntabara, ndagutabare gose, tutandukanye na mugenzanje. Ejo twagiye inama turya umwana wanje, tuvuganye yuko uno munsi turya uwiwe, none yigamye arase. Murumva byo bari barimwo, amagorwa bari barimwo. Naho kubatabara n'umwe yari ahari, umwami yitanahurira ko impuzu araboroga. Ariko bakijwe n'abandi, abantu b'ibicibwa batazi, bagawa abanyamibembe bari kwirembo ry'igisagara, batinjira no mu gisagara aho bari. Abanyamibembe bacaje kuraba, bigiriye inama yo kuraba aho Abasiriya basagaje, bagishitseyo basanga bomotse bagiye. Niho rero baca bavuga bati, binjirayo basanga amazahabu n'ibindi baregeranya, bararya barahaga, bacaje kubwira igisagara inkuru nziza. Ntiwikengere, urashoboye. Yesu ashimwe. Ntiwikengere uko buri kose.
abashoboye se bambaye amakositime gusa, hari naho atajya baba bashoboye, ntuziri mu mitima yabo, ukuri kose urashoboye. Dukurikize gukorera mu runani. Kandi Yesu ashimwe, ababona amashusho harya abatari kure gukorera mu runani, turabona abagabo bagomba kujabuka ahantu kandi bafise ingiga. Raba ukuntu bonyene umwe ari babiri bagiye inyuma, ubundi aje imbere ahantu yakuhakorokera, mugabo kubera inyuma bamufashe igiti kirabandanya acene nako ashike aha inyuma, bikoreye umuzigo wiwe, uburemere bwiwe. Ashitse uwo hagati murabona arakurikira, hanyuma bacabarindira uw'inyuma nawe aze bagatana mu rudubi. Gukorera mu runani atagutana mu rudubi mu gikorwa c'Imana. Tubananye kandi raba bajya ba engineer sinzi n'ubunyegeri, nubwo hatabona neza bifise, sinzi ko bwagomba gukora ikiraro, ntabyo nzi, mugabo bwagiteruye ikintu kiremereye kamwe katoshobora, ariko ubona ko bwamaze kivana hakurya bugomba bugishikane ino. Kumbure rero iyindi kompanyi yabwo yose baca bujabuka neza bushike hakurya. Kubera iki? Urunani. Abakristo batagize urunani, abakristo batari hamwe, nabo nyene no kubaraba neza, badashize hamwe barongowe n'ibendera Yesu Kristo, nta kigenda babimije gusenyuka. Mwamubona ukuntu ubunyegeri bushe gutwara ingiga y'ikijumbo kinini, bakinyiganza bakidepasa bakitwara bugashikana mu mwobo bukabika. Kamwe ntikokorako kogenda kakarya konyene kakigira, mugabo buja hamwe bukadeplasa buke buke, nimba bupita ku mutwe. Ntumbaze abize biology mu bitubwira mugari ni mubizi, mugabo usonga bwadepashije ikintu kigasumbye ibi ushitse mu biro co gasumbye nk'ikiro nka 3, mugabo bukagitwara buri hamwe kubera bushitse hamwe. Tutere tuje imbere. Turabona ibyo gukorera mu runani, turabona ujya mutambo uri haje imbere, abandi wita la route partenariat. Ibice bigize ujya mutambo murabibona, harimwo amasera, harimwo ipine, harimwo moyen, harimwo hariko chambre, hariko imashini n'ibindi. Ikibazo rero ni kihe cova ko harya bikakomeza atangorane kivuye ko kitoteza ingorane? Ipine, ivaruve, dukora ko ivaruve gukora ntaco kamaze ntikanazindri. Mubyumva gute? Hari cova ko Yesu ashimwe, kurya urya byose tuzokorera mu runani kugira ngo ujya pinishe kugenda byose. Ukuye ko ivaruve karazimbutse gose akavaruve ipepo zose zivamwe, ukuye ko amasera ijya nishije gukora, niko abakristo tugiye gukorera mu runani kugira ngo dushike ku ntumbero ico. Hanyuma rero ikintu bikeneye by'ibyo bikoresho nuko biguma bigirirwa entretien, gushiramwe umubire n'ibindi. Ivyo navyo nivyo abakozi abarongozi b'ishengero. Tutere tuje imbere kandi igishusho mumenyereye cyane abenshi. Hariho ikintu bita kugira amajambo gusa, ariko hageze gukora ukisamaza. Hari abantu batandi abashusha rugamba, niko abanyarwanda babita abashusha rugamba, bakunda kuvuga dukora wagira ibi hana hari ibinari, hageze gukora mwawe byo mugabo yemereye uko si hari. Hariho wundi aremereza umuzigo abandi bose, bagiye inama y'ibikorwa mugabo yacaja ku muzigo aho baramwikoreye baramwiremetse. Aba mwishengero bari mu pastor turimwo, ngabo mwishengero barimwo bantirumve ko ukaba umutwaro ku bandi, ukaba ntirumve ko hageze ibikorwa wahise, hageze kuvuga wowe ukora ibi ukidoga ngo ahantu hacu hasa nabi, wowe hashira amapave ngaha ni bande dushiha amapave hano kuba abantu aho mfatwa. Tutere tuje imbere. Hariho abantu aho mfatwa mu ishengero, murantunga akanya ndabona ko kirutse, ariko tugoma dusozere. Bantu aho mfatwa dusoma mu butumwa bwiza kubanditswe na Matayo 11 uhereye ku murongo wa 16 gushaka ku wa 17. Yesu araba abantu
abonera abantu bamwe bitabaye endifera ata umutora biri niba ntafatwa ngo ariko aburunganwe ndabagereranye niki basa n'abana bishaye mu tuguriro bahamagara bagenzi babo bati twavugije imyironge ntimwahamiriza twakomye induru ntimwaboroga abaye impermeable twavugije imyironge wapi twakomye induru wapi mwene tugire gute hari abantu rero bameze ko ari bantu bafatwa igikurikira gukorera mu runani hamwe n'abarongozi b'ishengero gukorera mu runani hamwe n'abarongozi b'ishengero hajya dusoma mu gitabo cyo kuvayo 17 uhereye ku murongo w'8 gushaka kwa 16 abisirayeli bakubisatanye n'intambara urugamba rwa mbere bagwanye bavuye muri Egiputa abamareki arabatera nta ubuhinga bwo kurwana bari bafise burebure ariko Mose ashoganiza urugamba nk'umurongozi uko yoganije urugamba Mose yagiye ku musozi ajana na Mose na Aroni na Huri maze Yosuwa nawe ashajana n'izindi ngabo ku rugamba guhangana n'abamareki ikintu gitangaje mu rugamba tubona mu ijambo ry'Imana Mose yari hejuru yadugije amaboko ngira ngo yabanje kubahagaze mwaduze amaboko abari ku rugamba bakanesha abasirikare barazi cyane iby'urugamba iyi ntambara ndayibonamwo ibintu bibiri ku ntambara abasirikare bagwana hariho umuce umwe wagiye no kwita infanteri canke sinzi ko bita mobile abafantase bagiye guhangana n'umwansi nyene bahanganye bakoresha amacumu n'inkota n'ibindi hariho undi mugwi no kwita ngira ngo batayo siporo canke artillery bacaja ku musozi n'uyu Mose yajanye na Aroni na Huri aho kuntu bakora basekeza umuco w'ibyo bari kubasoda hariho abatera amabombe mu basi artillery ryo igashika makomeye bakabahurunganya bakabafebrisa bamaze kuba afebri babandi bagiye guhangana nabo baca basanga ari febri bakabanisha bakabakubita kabisa murabona na Mose ari ku musozi adugije uwamenye ko atera amabombe byari ndi buririmba ngo amasengesho ngo ni intwaro bari numva ko rugamba ikigwaje gikomeye hanyuma Mose araruha yarakeneye abamushigikira ngo uyo rero abo bari kumasha ngo bashiyahibuye bamwicarikako bagumya amaboko abandi nabo bariko baragwana hanyuma baranesha ikibazo hariho abari kugwana kandi ahantu habi bahanganye n'abafite inkota n'amacumu bazibagurana binjiranamwo habana bari ku musozi baduza umwe aduza abandi bagafata ni bande bagwanye cyane gusumba abandi bose umuntu ariko aracubitana n'abantu inkota n'ibikinu wibere ku musozi bagwanye bose haleluya bose bahurije hamwe urugamba ndabitaniye hano iwacu ndaryoherwa ukuntu abarongozi bapanga ibikorwa bapanze uza wumva Rebeka ngo ari ku bitaro kuvuga ubutumwa hariya mu bitaro uza wumva Gaspari mu magroupe publique ukaza wumva byasari hanaka pastor ari nawe ari muri ibi guco Yesu ashimwe mbega erega uyu Yosuwa ku rugamba ntiyagiye wenyene iri kumwe n'abandi b'ingabo ingabo ni mwebwe sinzi ko Rebeka yaronka abakirisi mu gati nkunda tugenda guherekeze hariya mu bitaro vugira y'ubutumwa tuze kuremesha bajya bagwaye umukirisi asaza nta urazi tutegeza kushigikira abarongozi bacu mu bikorwa byose tubagwanya urugamba hamwe kandi mu guheraheza twavuze ko bagwanye bose ariko nta numwe yigeze yirata ko atsinze Mose mu kwirata urwo rugamba arurangije yavuze ngo Mose abonye bamaze gutsinda urugamba yaciye ashinga icibutso ayashinze igicaniro ashita izina ngo Yehova Nisi. Jehova Nisi bisobanurwa ngo uhoraho niwe ambereye ibendera, uhoraho niwe ambereye intsinzi. Nugwana nimwaye byagenda neza aho uri hose murongozi wa korale we niwe mwagenda mukavuga ubutumwa ahantu mukabona habyagize impact, ntimwirate mwebwe tuzi ibendera y'uhoraho uvuga ati uhoraho niwe ambereye ibendera. Nyakubahwa pastori,
ibikorwa maze gukora ngaha ni byinshi, maze kuhakorerwa turongowe namwe, nimwavyirata muzoba mutsinzwe. Genda mushinge igicaniro ati uhoraho niwe wambereye intsinzi, mu yandi majambo uhoraho niwe nyine urugamba. Dutire tuje imbere, tugeze ku bintu bita ibihushane mu bikorwa mu ishengero. Ibihushane, icya mbere ngikijyagumiza ngaho gatoya, igira imbere hajya wugeze. Ibihushane ni bande bashaka yuko dukora ibi? Ni bande bashaka ko dusiga amakaro mu ishengero? Aha twese turatubwira. Ni bande bashaka ko kubaka amatwarete meza y'ikizungu hano? Twese ni guca bandanya. Ni bande bashaka yuko bikorwa? Ababona amashusho harya nuko bimeze. Ni bande bashaka impinduka? Bose badugije. Ninde ashaka guhinduka? Bameze uko. Nivyo bihushane dukwiye kwirinda mu bikorwa by'Imana, mu bikorwa by'ishengero. Tutari tuje imbere dusaba gukorana umutima utunganye. Yesu ashimwe. Gukorana umutima utunganye. Tubona umwami Amaziya mu gitabo ca kabiri cyo ku ngoma igice ca 25 umurongo wa 2. Dusoma ngo Amaziya yarabaze imyaka 25 igihe yaja ku ngoma. Ukomeje gusoma ngo akora ibyo Uhoraho abona ko ari byiza, ariko ntiyabigirana umutima utunganye. Kibona byumva ngo akora ibyo Uhoraho abona ko ari byiza, mugabo ngo ntiyabikorana umutima utunganye. Ibyagiye gushika n'ibiki? Haraho bishika umuntu agakora ibikorwa byiza ubona ko ari byiza, mugabo bifite umutima utunganye, bikwega kaga. Uwo Amaziya hageze agera aho ubwibone burenze urugero, agera aho yita imbere muri byose. Icyamushikiye n'igiki? Yafashwe mpiri ku rugamba, abo mwami ahejeje nabi, kandi yitwa ngo yanditse ngo yakoze ibikorwa ngo ibyo Uhoraho mubona ko ari byiza, mugabo ntiyabikorana umutima utunganye, utunganiye Imana. Mu byo dukora byose tubikorane umutima utunganiye Imana, twitwararitse ijambo ry'Imana, tuzi neza yuko tubikora mu izina rya Yesu Kristo. Ati ibyo muzokora byose, ari ukurya, ari ukwambara, ari ugutembera mu majambo, mu bikorwa, mwaba mubikora mu izina rya Yesu Kristo, mushima Imana ku bw'uwo. Mbega ntituri umuzigo uremereye ku bandi dusangiye ibikorwa, ntituri bantu bafatwa, ntituri basinda bibazwa, ariko imbere y'ivyo wewe iwawe bimeze gute? Urishakira bya bindi ngo turungo ndumutwe sinzo bumurizo, ubona abayetaje y'abandi ngo ni gwawe ngo uri umwana w'Imana. Wayarondeye ryari? Imodoka nziza zitonze ngaho ngo ngugende ikeneye. Hari nubu hariho ababiri basohoka ngaho bati Imana ashaka ijyaha, ukamubaza icyo ariko arakora wapi? Aha nyene mu ishengero, hanyuma ntariko arakora. Ubu umukristo w'umunebwe atarakimwe amaze uwo madika ishengero, ugasanga na pastori rero bahamwe hamwe babashigikiyemo. Ejo bundi nabwiye abashinga ntahe abajene n'amako turigana, turiko turaganira amajambo ati Imana ishimwe muri Anglikane nta rusago ruhari. Hari umugabo nzi yagize ingorane mu rugo iwe kubera yashobita ku rusago kwishengero. Yaragiye yama akamari karamesa impuzu z'abakozi b'Imana muri Twamugina, yamayo muri Afrika arakora. Habavye ku mugoroba agashagenda ku rusago kubera aho ivyo kurya biriyo, akaryayo muhira baraye ubusa. No kwambara agahuzu keza yarakambara kuko yarafise agasabuni ka pastori yashamesuza iziwe nazo, canke abamubona ko akora ku rusago baranamutiza. Ingorane hari abantu bafite ubwo bumuga, kaca yitwa nawe rero ngo umukozi w'Imana, urugo rwiwe rikari urusambura rwapfuye. Nimuze dukore Imana, gukorera Imana umushinge. Aha ndiko ndasozera ngira resume ibyo twavuganye. Umushinge wa mbere, fondation. Abafundi ba Dieu niwe ko barubaka inzu bazi ko no bigenza, udakomeje umushinge inzira senyuka.
niho kubaka ku mucanga. Pastor, mudakomeje iri shengero, dukomeje kugira ngo umuntu akomere iwe mu buzima bwiwe, ntacyo tuzokora, ntituzotera imbere, aha nta bizokorwa. Ibi bigeze ngaha kubera ariho abagiye barakora. Murantunga biravuga Manuel hagire abacagira ishari, tugeze ku ibi kubera ubumenyi bwa Manuel bwo mu ntango tukiri mu n'agasengero hariya tuzi ibintu by'ibibafe je neza n'urugero sanduku nke kariwe yaruzanye yaguma remeye ntanyagira utuntu mugabo bakabivuza bikavuga nabi mugabo kaguma yarafise ubumenyi bwo gukora amantuze ama amplificateur n'ibindi kunoga kwa babesaleri ngaho bwo gucura no kugira. Ubu naho aho tugeze tukeneye abahinga rero bashoboye gufata ite mixer bakakivuza neza amajwi no kumva bati amen, Imana atanze ubumenyi akashabiza nta bikakorera Imana. Neza ko Manuel ibiri kubera musika ariko mumenye ko ahisho yakoze base dugira umushinge y'ishengero ry'Imana ubuzima hajya muhira iwacu twagire fondation maze tubanze kubaka ishengero. None mu gusozera cenja kuri rya jambo twatangurirako, pastori yaturongoje mu ishengesho ryo kwatura ibyaha. Niryo jambo Abangilikani muri liturgy igihe cyose baherako. Twazimiye inzira zawe nk'intama zizimiye, ngo twashiye ko ryo twimviriye n'iryo twipfuje, twari twe dukwiye gukora, twakoze bitakwiye gukorwa. Mbega mwene data, bude ntawakoze idakwiye gukorwa, ntawaretse ibyo wategeza gukora mu ndero y'abana bawe, cya kindi kiranga umukristo warabikoze canke waretse ibyo ukwiye gukora? Wewe ubwawe mu buzima bwawe ibyo wategeza gukora warabikoze? Dufise mu buzima amasaha 28 y'umunsi ku isi yose. Uyu Bernard uyu afise 24 ndabeshe, hari nimwe urenzako. Umushinwa umuyapani ushaka kubende ufise amasaha 28, none muri ayo uyakoresha yangana gute ku munsi? Ukora iki imbere yuko uja kuvuga ko umukirisi? Imburi niyo ngomba nsozerere ko Yeremiya 48 umurongo w'10, aravumwe uwanjanjwa ku gikorwa cy'Uhoraho. Woba uri mu bavumwe? Ngwino Uhoraho akugirira imbabazi. Aravumwe uwanjanjwa ku gikorwa cy'Uhoraho. Igikorwa cya mbere Uhoraho yatanze, genda utunganye isi uyibungabunge imere neza. Ishobora gikora ntuzukose kurima gusa, n'umudana ariko arakora ku byo utunganya isi, umunyeshuri ariko arakora kugira ngo isi igende neza, umuganga nuko, umucamanza nuko, ahantu hose ibyo ukora byose pura ngaho, genda mutunganye isi imere neza. None ukora bikora. Aravumwe wanjanjwa ku gikorwa cy'Uhoraho. Yeremiya 48 umurongo w'10. Ariko hamwe n'ibyo amaraso ya Yesu Kristo niyatweza tugasubira kuba bazima, tugasubira mu ruhongore rw'Imana. Aha niho tuvuga ati mve hasi rero nje kwa data, naracumuye mu maso yawe, sinakoze ibidakwiye gukorwa, naretse ibyo nkwiye gukora, naratakaje umwanya nishinze kuririmbira abarengana bose. None ubu urunyegero kurambwira ati none rero ko waririmbye tamba turabe utariye. Dusenga Imana. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye ko dukunda, turagushimiye ko twitaho, turagushimiye ko twitwararika, turagushimiye yuko uteyiteye kugira ngo tugukorere, tube abakristo, tube abantu bawe, tube abutumye mu gikorwa cyawe. Turakwinginze udukoreshe, tunze mpemu wawe yera, uduhe ubwenge mwami mu byo dukora byose, turongorwe na mpemu n'ubwenge waduhaye, tubashishwe nawe mwami gukora ibibereye byose, kugira ngo mu byo dukora tubikoze mu izina rya Yesu biheshe icubahiro izina ryawe, maze dutere imbere mu buzima bwacu, dukorere igihugu cyacu, tugiteze imbere, igihugu kigira iteka. Mana, igihugu cy'abanebwe nticobaho,
ishingiro ry'abanebwe ntiryobaho. Mana turakwinginze udushoboze kugira ngo tube abakozi bawe by'ukuri bashitse bagukorera mu ruzabibu rwawe, maze igihe kigeze tuzoririmbe turanezerewe, tuzanye ivyimburwa turanezerewe. Mana nuhabwe icubahiro turabigusavye mu izina ryawe ryera, amen.